kumira ni gute na cane cane yuko nimba yaraje mu ba artiste bagenziwe yategerezwa kugaragaza agwa rukundo oya bivana n'integuro aho usanga bene kubitegura bavuga ati aze kwegerayo birashoboka kubiri bene gutegura rego umuntu yateguye nubona ga Silva ndakubwira hari ibindi bintu ivyo nyene nje ndabifatanya n'ikindi kintu hari ikintu abaririmbyi bo ngaha benshi bihaye kwazamva ngo muhuriye muri show muri batanu ngwe bana ngo je ngo sintangura imbere ya naka or hari umuntu yaguhaye amafaranga we washaka afise ko yabipanze ngo je naka nabanza atangure je nabanza atangure ndaheretse urumva ivyo bintu tubivemo sivyo Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunze batrasisi Hope Ministry nibaze ko umeze neza ku maji n'amashusho turi kumwe na Silva mwite nziga masabo canke se umwitwe Vichou Love kuva muri The Fighter Production na cane cane akaba ahagarariye timu yitwa Peace and Love yakoze byinshi na cane cane yuko nawe nyene ari ingwanyi itagira ibushitse Vichou. Yes man. Bali yako mzee. Mimi niko poa. Amahoro. Amahoro. Nimeze. Wiyumva gute rero uyu mwanya? Akuzuye ni kamuri. Wana. Uyu mwino misura bafise. Warabibonye. Nanje nawe ubibona gute? Sawa. Reka niramukiriza bariko baradukurikirana. Tabwiye ni kaze sangwe kubumva ikirundi. Kubatacumva naho sinzingira abo bari kumwe bacabaza barabasigurira neza cyane ndabaramutse rero baherereye hose sinzi ko ari ushobora kudukurikirana mwijoro ku murango mugabo uvuze uti amahoro y'Imana bane namwe biba bimeze neza nico kimwe neza cyane Vichou. Yes akabazo kanje kambere ese urashobora kumbwira ipantaro mu kirundo ko yita wa mugabo ico naco nzivra Nawanda kubesha. Vichou Love nyuma yaho ukoze mayoyo ni ayoyoyo yoyoyo nyuma yaho ukoze na Echibaba mu nyuma wagiye gusohora video mugabe igaragara neza yuko ijya video yari maze imisi igihe ikozwe kuko Angelina video yari maze imisi kubera yuko na cyane igihe hasohoka ama video canke se amafoto uri mu gihugu uri Dubai hari haciye igihe kitari gito bon ijya si video ni video lyrics video ya Vrenirads oya egana cyane kuko urazi cyatume navuga ati why bakoze location zitandukanye ariko atigeze ahindura impuzu yes abantu badutahure yandirimbo Angelina si video ni lyrics ariko ntago biranditse ko harya biriko kuri YouTube uraba gako kantu kansovye na cyane yuko nabona imengo location yari nziza ariko buryo ugiye kuraba ugasanga ntuze yani nyinshi insere zigisagara cy'ubwiza bwa Dubai donc ni The Fighter Production ubona ko iyo bakora bazi ivyo bakora bazi ivyo bakora kanatsinda babimaze mu gihe kitari gito yumaze mu kintu imyaka irenga 15 ico kintu bukimetriza gusumba abandi kuko ari naco gituma nkunda gutumirira abantu ndabwira ni muze muremera kandi mwemeza ko The Fighter ari ya mbere donc ni lebo ya mbere nibaza ko atayindi lebo ishobora kuba ingana na The Fighter Production neza cyane Vichou usanzwe uri umwe mu bahagarariye canke se bamaze igihe kirekire muri The Fighter yego ese kuba The Fighter uyu mwanya iri kifata Vichou na cyane kari we umukinyi ari priority muri The Fighter nta wundi murashobora kwiyumvira imbere yuko uwahahora yagiye nta wundi urashobora kwiyumvira ashobora kuvuga ati reka aze muri The Fighter bon nibaza ko muri The Fighter bo bafise uko babikora ariko kandi nibaza ko impano zirahari ni nyinshi sivyo biranagoye rero yuko muri The Fighter Production izo mpano zose bozifatira rimwe ariko ibishoboka ico nzi nuko nkajewe kuvyonzi
mu muziki ndazi ko maze gufasha benshi batanaciye muri The Fighter Production na cyane cyane yuko gufasha simpaka ngo umwiyegereze oya si ngombwa ariko kandi niyo byaba ngombwa muri The Fighter Production bazobahamagara bababwire uko ibintu bimeze. Mbe umwigeme yaho aririmba muri The Fighter byagenze gute Vish nimba atarakabanga? Nibaza ko ivyo jeko jendi muri The Fighter Production nawe uri umugozi mu bandi navyo menye abarongozi ba The Fighter Production neza cyane tugenda twikore mu gahugo kuri Angelina tumenya ati ni Vichou Love yashoboye kuhigerera na cyane cyane turindirana igishika video. Angelina oya Angelina sinshaka kuvyumva yeah. Angelina urabizi ugo ngukunda oya niwo binkora yeah. Neza cyane oya ntiwo binkora wayi kubera iki izina Angelina canke se ntiwo binkora ubu ni indirimbo yitwa ntiwo binkora mugabo bivanye n'abantu bagiye barayumva kuko imbere yuko izoka yabanje kumvirizwa n'abajournaliste bose baratubwira ati iyo ntiwo binkora iryo zina yani iryo zina rizotugora vraiment kweri ki mutoduha Angelina ko ariko twumva koroshe twebwe rero urumva shadushira intashitse ubundi ugiye kuraba no mu mashini yakoze indirimbo muri studio ntiwo binkora ko ntiwo binkora wayi rero ntiwo binkora donc ntiwo binkora ni kirundi cyumvikana ni ukuvuga uri kuratangazwa n'ivyo uri kurabona mugabo uvuze icizere yuko uvuga uti nawe ni ibintu navyo umva ko bijana neza mu ndirimbo neza cyane. Indirimbo ikaba yaje yitwa Angelina. Nyuma yaho reka tugaruke na cyane cyane kuri H-Baba. H-Baba byagenze gute na cyane cyane yuko urabona yuko abaririmbyi benshi b'abarundi bariko baragenda bananirwa muri kano gakino sinzi ico biko biravako. Bon, H-Baba byagenze gute urabona ko Vichou ari muri The Fighter Production ari n'ingwanyi kandi siguye n'ingwanyi nyene ibintu n'abantu ba fighting you know sivyo hama muri The Fighter rero baravuganye na H-Baba sinaje namurondeye baravugana H-Baba ajino mu Burundi kandi burya iyi collabo ya Vichou yari yo mengo muri December 2021 yes niyo batanguye kuvugana na manager hama kubera ko muri The Fighter ikintu cyose tugiye umwanya twabihaye umwanya ikaba byiza ko witonza collabore niyo mwagiye kuyibona kandi urabizi ko iyo ushaka gusimba imangira imbere yawe ubanza kwitangura kugira ngo ntuyigwemo neza cyane iyo isigaye kuba umbwiye ko bariko barananirwa je nabo ndabona ariko nibaza yuko kila muntu wese arafise ukunapanga kandi iyo uri kurananirwa no kuraba uri kurananirirwa nimba bariho barabigituma bariko barananirwa turafise ikibazo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi bamwe mu bajournaliste barakubwira neza yuko ngo wewe urashoboye ugasanga bariko babibwira umuntu hypocrite sivyo umuntu nawe nyene avyiyumviriye ashobora kubona ati uyu muntu arambeshe yari sinzi kiganiro nako ndumviriza numva bashize umuririmbyi ari hano ngo mu ba artiste batanu ngo bazi guperforminga neza cyane bwo none yo muntu abo bantu kweri ibi bintu biko baravuga barabizi neza baragize competition cyangwa uyo muntu nimba ari muri batanu show aronka muri kino gihugu tube turareka hanze show aronka muri kino gihugu ni zinganiki performinga gute ari tayari kumara amasaha 2 atatu kuri stage atasaraye ugiye kuvyiyumvira unabiravye na show zose yoba amaze kurunka ugasanga ntararenza isaha niyo saha akavayo ewana ari wamuntu agira turike ubibona kabisa ko bitameze neza ndakuvuga rero gituma hashobora kuba hari abariko barananirwa nuko bagomba kubaduza hataragera iyo bakudugije hataragera igitugu kica kiduga kigashaka gusubira handi hantu urumva igitugu kica kiduga kigashaka gusumba izosi ataho vyakabaye cyo gituma rero abuvuga ko bariko barananirwa nuko biriko biragenda kuko bariko barababesha yes
Okay, Vichou, ivyabaye ndibaza yuko ufise telefone yawe, ivyabaye ndibaza yuko washoboye kubibona na cane cane ku muririmbyi wo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariwe The Ben. Kumengo tangaye. Ivyabaye kuri Big Fizzo. Habaye kariko. Big Fizzo yashoboye kuja kwakira mugenzi we. None ndiko ndagutera inkuru. Oyayime mbambarira. Kubera nkubu urabona n'ubu deja wansanze ndi muri studio ndi occupé. Birashobora kuba vyarancitse kuko sinkobeshe Vichou ubu mwanya wiwe ni muto wo kurana ibintu. Ndi focusinga cyane kuri muri studio kuko nkubu ndakubwiye ko mfise indirimbo zirenga 180 zikoze ushobora kubitahura. Oya je ndabizi ariko. Mfise amakaraoke 5 kundwi urumva ucishira ko ama repetition ugashira ko ama concert yandi nza ndaronka ku mpande ugashira ko n'ama publicité y'indirimbo z'abandi bantu nk'ibi wasanze hano ndimwo urumva ama publicité y'ama telefone yawe oyo mwanya umbana muto kuraba muri telefone ni muto ko urumva waroshe kuri ntuze ya cyane donc ama Facebook ama YouTube ndabija ko gakevra nico gituma iyo nkuru ishobora kuba yarancitse kandi uyimbariye no gico ndayivuze. Okay, neza cyane ni Big Fizzo yashoboye kuja kwakira mugenzi we na cyane yuko habaye ikibazo cy'abantu bidoga. Ikintu nyamukuru ni nk'impanuro kuko ndazi yuko musanzwe mukuriye na cyane canke se agukuriye mu muziki ariko uzi ibintu byinshi na cyane mu muziki kuba yashoboye gushika kuko concert ya The Ben ihurikiyemwo Linoji Big Fizzo na Safi sana hamwe na The Ben ubwiwe kurumva abaririmbyi b'abarundi ari benshi. Okay, ariko mu mwanya muto nk'ako guhumbya habonetse ku kibuga c'indege Big Fizzo wenyene na cyane yuko Big Fizzo byari bisa nk'umuntu yikomeye kandi ari kumwe n'umuririmbyi akomeye. Nica ikintu uravye nyezina ushobora kuvuga ku baririmbyi b'abarundi na cyane bikumira kandi bitwa yuko baje kugira bagaragara. Bon, nk'ico kubera ko kivuze uko sinza kuja kure gose mugabo numva umengo yikumiriye gute sindatahura. Kwikumira ni gute? Na cyane yuko nimba yaraje mu ba artiste bagenzi we yategerezwa kugaragaza agwa rukunda. Oya bivana n'integuro. Aho usanga bene kubitegura. Bavuga ati aze kwegerayo. Birashoboka. Kubiri. Bene gutegura rego umuntu yateguye. Nubona ga Silva ndakubwira. Hari ibindi bintu ivyo nyene nje ndabifatanya n'ikindi kintu. Hari ikintu abaririmbyi bo ngaha benshi bihaye. Kwazamva ngo muhuriye muri show muri batanu. Ngwe bana ngo je ngo sintangura imbere ya naka. Or hari umuntu yaguhaye amafaranga we washaka afise ko yabipanze ngo je naka nabanza atangure je nabanza atangure ndaheretse. Urumva? Ivyo bintu tubivemo sivyo? Nimba ariko babipanze mureke guca muja mu yandi majambo mwene gutegura afise ko yateguye. Je nk'ubu uteguye show ugambwe uti Vichou woza kuririmba saa 4 z'agatondo amafaranga wampaye niko tayari nakuja na muntu wacu wicubahiro ntuze kugundana n'aba bajene bariko barirukanga bamugwako bagira ibiki ngo baguceko igire ku ruhande ukasanga niko babipanze ikibikiriye ariko ni na Big Fizzo rega bamutwaye umengo bamufashe na cyane mu mugongo nko kumengo afise ikibazo kubera yuko sinzi karagasha vukanika shaba abantu ariko twiyumvira gutandukanye nimba ari video ko atavyaravuga hararavyandika canke hararabivuga ku rubuga rw'iwe ariko abarundi twabaye gute kubera tuzi kwibwira ibintu turibwira ibintu kandi ayo n'amakosa no kumushikira umuntu akamubaza biriya bintu vyagenze gute ashobora gutanga insiguro mwe mutibaza ugasanga abantu bariko bibaza ibitandukanye kandi atari byo. Ariko na cyane je naregereye abasanzwe baba YouTuber bari haje imbere yiwe bandababwaza ati ese kuki mutashoboye kwifadikanya na Big Fizzo. Ijambo ryagarutse na cyane no ko bavuga ati Big Fizzo nta umwegera kubera yuko nta kindi akubwira atari bitutse. Bon, nakubwiye ikintu cyose gipfira mu nteguro. Shobora gusanga hari ivyo batahurije ko mu nteguro mugaba akagira fair play akaboneka. Cyo navyo rero niwe wo kubibazwa mukabimubaza akabisigura. Mugabo
integuro je nama mvuga integuro nico kintu cambere bishobora kuba vyapfiriye mu nteguro cyangwa ugasanga ntiyavyumva mugabo bakamuha itegeko vuba agahabwa itegeko n'uwateguye show navyo bibaho tiye bana nkubone hari inyuma sasa niko bimeze enda ubwire ko integuro ikindi kintu kuko Vichou avuze ati uno munsi gendera mu muduga inyuma nuko nyine sasa uwateguye nahamagari kakambye ati hagarara hajya mu ibarabara yamaye amafaranga yanje nabifanya ni hela neza cyane Vichou turiko turarangiza na cyane yuko hariho abantu bamwe batigera barambigwa ijwi rya Vichou na cyane yuko yo dukubitiramwo akaririmbo kuri featuring yakoranye na H Baba mama yoyoyo mama yoyoyo mama yoyoyo mama yoyoyo nishike kichwa nishike mabega nishike kiuno nishike magoti Taliban kali wa show miakazi Vichou love yes kwambara ukabegwa bisigura iki kwambara ukabegwa bisigura yuko ubuzi kuvyambarira nyene kubera harabambara n'amafaranga menshi oya nuko muyakorera kubegwa s'amafaranga kubegwa ahubwo no kuba umukoneseri kubegwa no kuba umukoneseri s'amafaranga cyo gusanga umuntu yambaye ikintu ca 5000 sivyo arenze gusumba ugasanga ararenze gusumba uwambaye ikintu ca 60000 cyane 200 n'ayandare voilà neza cyane bakozi batarase soap ministra nibaze yuko twari kumwe na Vichou love aliwe nziga masabo umwana yavukiye hehe mbega haje yavukiye Muhanga commune Muhanga mutumba n'ikibimba gacimbiri n'gashurushuru intara ni Kayanza neza cyane Zaro na Kirisine Vichou love ni iki kintu ntakubaje kugira dusezera abantu cyane se ubabwira nibikorwa bihari yanye bon uri kumuri icambere ahubwo no kubabwira ndabatumirira kuja kuri YouTube akaririmbo kitwa Angelina kari tayari kandi ku makomantere menshi maze kuronka ambwiye bati mutama wahora video sasa wahora ukora urero uri kura twemeza sawa sawa mugabo duhe video yego cyo bansabye ndabatumirira rero kuja kuyiraba urabona ko ari na lyrics bayige neza bayishire mu mutwe imaze kuja mu mutwe tubahe video ibintu bigire uri mu ndege uri nkwahiba kama kawaida akaya kanuzo kabone akaya kamwe uri ku mu ndege muri helicopter nzo kabone kabisa wewe ntugira ubwo ibintu byose biri tayari muri the fight nta kibuza okay Vichou ndagusezera urakoze cyane neza cyane bakunzi ba Trust Soap Minister twari kumwe na Vichou love ndibaza yuko twagiranye ibihe byiza ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.